Mbeho ngaha muri mubiki. None kamwe data nawe wifuza iki mujejwe iki? Twese ngombwa umenye ikintu tujejwe. Kuko ahubwo nimwe nari kubaza impamvu muza mukazibiri barabara tukabura aho duca. Amataro kwigenza ku bantu ko duhagaze hirya y'ibarabara wabuza aho uca ngo urengane. Je ndi umuntu asanzwe. Mugabo kuba ndi umuntu asanzwe ntegerezwa no kurengana mwibarabara. Ahubwo rimwe muzibiri barabara mwe mumbira ikintu mujejwe. None abantu b'ubusu kwigenza murarenze. Wewe uri kuraduga imoto gihagaze inyuma y'ibarabara mukuri kuvuga ngo yakutangiriye. Mbe umeze gute? Pastor hasirongera ndamuteye n'ijido naribye. Bijya amasafuriya wewe waratomboje wakurikiye inzira nziza ubu ntiwumva ko umerewe neza N'ubu ndi fresh. Wumva warabaye umugabo ubu wumva warabaye umugabo Nashobo ndi umugabo. wibaza ko ari kubera iki ni kubera iki Si wa mugabo wamengo yaturije umuyaga nkuba. wa munsi hariya karagusengera Hajya ikaransengera kandi. oya si kubera irya mugabo ni kubw'ubushobozi bw'uhoraho ubwo bwatumye ubu uri buno munsi dufatikanije n'iri jambo riri ngaha mu gitabo Yohana 3:16 haravuga ati kuko urukundo Imana yakunze kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye shaka uzuba mbere shabirangora no gusoma turasubiramo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwana njarisi wumva umerewe gute? Oya mwana njarisi none kuva mu gitondo nta n'agahengwe wigeze wumva? Rega mwana nje ntugware wihebura urabona na Jesse no guma impande yawe ubu hari imirimo myinshi none nta n'agahengwe wumva? Amazi eko ariko je numva rero ko kanu niko kanyoheye uwo mwizera wese ntazapfe rubi ahabwe ubugingo budashira. aho hantu niho kwera urumva rero nawe iyo utamwizera ubugingo bwawe bivuge yuko buba bwaragiye uburese inzopfa ukire kwizera Imana gusa uzurabe ingene uzobaho neza ubaho utababaye ubaho uticuza ndazi ko nawe uzoshingira ntahabari ukagenda kubwira ubutumwa benshi abagorewe nka harya warugorewe benshi nawe babwira ubutumwa kuko Imana yakunze abantu bari mwisi kubw'urukundo rwayo niko rwatumye uba uwuriwe uno munsi. Iri jambo rero urifate utugende uribwire n'abandi kuko urumva nawe rifise ikimazi ku bugingo bwawe. Ubugingo budashira urumva budashira bisigura yuko igihe cyose uzobubayeho wizera uyu mugabo Yesu nico gihe uzobaho utababaye utababazwa umanirira nyene nta byo kwiririra kuko iyo umwizeye aguha ubugingo budashira nawe urabyumva nta byo kurira nta maganya urumva niyo ufashwe n'ikibazo
umeze neza. Emwe novuga ko ari neza cyane riho. Si neza gusa. Si neza gute muta? Si neza gusa. Ahubwo ni neza cyane. Urazi ko mwakoresheje ikimenyetso bene iki? Nanje rero aciye ngenda ndakigura. Yego. Ubu nukuri ubu niwe mugenzi wanje. Na cyane cyane. No mwijoro ndabyuka ngahwihwisha. Ngasoma n'utudome na dutanu. Aho riba ijambo rimwe rikanyubaka. Amahoro cyane inshuti z'umusaraba. Mana yanjye muraho. Ego ni byiza cyane inshuti yanjye. Ego. Amahoro neza. Yana amashati. Muraho. Amakuru yanjye. Aho ndi inshuti yanjye. Ndanezerewe cyane gose. Inshuti yanjye. Muraho muragumye rero. Sawa. Ujya munsi kayimwe byagenze gutse urabona ujya munsi tuvuye muri kijya gikorane. Byari biryoshye waramunezero udasanzwe frema. Byari biryoshe naho bwatwiriye ko ntitwabona ko bwije kuko twari mu mashimwe amwe tutoronka n'ingene tubivuga. Amen amen. Naje naranezerewe. Twaranezerewe cyane. Ujya muvuga butumwa nawe yarabiryoheje abazimu bahunga tubona. Ego. Yari amavuta. Hari amavuta vraiment ateye n'ubwoba. Muri Yesu kana. Muri Yesu vraiment biraryoshe. Biraryoshe pe. Tubona n'uyu yamwakiriye ngene asigaye ameze. Waje kwasigaye. Urabona muri Yesu ko nemeze neza. Ni sawa kweli. Muri Yesu ni byiza cyane gose. Najewe kweli. Ndabona sinopfa inyuma kweli. Amen. Kuba muri Yesu Kristo biroroshe kandi biraryoshe cyane. Amina. Nuko kira mwana ntugware wihe. Ndazi ko ibyo ari byo byose uzokira ntiwihebure. Mugama we nta kuntu munjana kwa muganga. Kwa muganga? Basha sinzi ikintu kikuriza kwa muganga umuti wabonetse. Ese numvise musaza nje yuko arungitse amahera yo kumvuza. Amahera y'ibiki asomba umuti ngomba ndagushireko. Canke wishinga kuyajana mu nzoga. Uko nyene? Oya rero mwana ntitutane ko umwikomo. Inge mbanze nzana umuti ngo bari uraba. Uko nyene? Byose cyane. Mwebwe nako mbona mahagaritse none umuti ngaha nibiki. N'amaki mugenzi. Muri mu biki aho muhagarika mu kazi biri barabara. Mbona mengo twatwaze hirya yibarabara. Oya hariya haca imodoka haca amaguru abantu nejo hagarika n'imoto. Nimwe mwabuze aho muca. Wahabuze nyene. Aha naho ntihariho ntiharenga. Tuce tugongana n'abandi. Mbeho ngaha muri mu biki. None kamwe data nawe wifuza iki mujejwe iki? Twese ngomba umenye ikintu tujejwe. Kuko ahubwo nimwe nari kubaza impamvu muza mu kazi biri barabara tukabura aho duca. None atari ukwigenza ku bantu ko duhagaze hirya y'ibarabara wabuze aho uca ngo urengane. Cende umuntu asanzwe mugabo kuba ndi umuntu asanzwe negerezwa no kurengana mwibarabara. Ahubwo rimwe muzibiri barabara rimwe mumbira ikintu mujejwe. None abantu b'ubusu kwigenza murarenze. Wewe uri kuraduga imoto ngihagaze inyuma y'ibarabara muguri kuvuga ngo yakutangiriye. Mbe umeze gute? Pastor hasirogena ndamuteye n'igido narime. Oya nshuti yanjye ntibikunda muri Kristo Yesu nukwihangana. Nta kundi. Ntabwo katugora mugabo ni vyiza muri Kristo Yesu ko twihangana. Aha rero Alice ndakubarire. Uri kuranyumva? Musaza we yakubwiye ko ndakujana kwa muganga. Mugabo nanje musaza anje ngo umuti nyamukuru yarayampaye. Urabubona? Nibyo kama uje frankiza. Yemwe naje ngomba ntangu. Urabona nyambwiye ko nzoza ndagira gucya. Kugira ngo akayaga ibyo bintu by'impemu bikwishe. Uravyumvaga mwana? Ibyo bintu byose bisohokane n'akakayaga k'iki gitabo. Urabibona? Urabibona cyo bizonkiza. Erega nimba wemera ntabwo uzokira.
none ibindi woshaka nibiki jewe reka nigeragereze none musaza nje ntuzi yuko akuzi kandi ari umushinga nawe w'ijunja n'ijambo gamwama kandi abana urafite inahata nuko nyene ejo ntuzoba ukimeze uku yanyeretse uku ushobora kuboneza uko bintureka ndabigukureko ari urihevye nagihawe n'umuntu azi ukuri ndaguhevye nigihire biragusha asigarana nayo mati turahosha je no kuvugana abagije ikintu mujere gituma mwogara ibarabara tukabura ahantu duca namwe muko murambaza ngo weho ngujejwe iki ikintu mbaze kubona muri mwebwe batatu muri ba bantu bimbura mukora muzinduka mu gatondo cyese mumara ibirato gusanga mugiye mu ijambo ry'Imana wewe wombwira gute ko wohera ku wa mbere gushika dimanche uriruka mu ijambo ry'Imana muhira ntufungura nta muryango mufise ugaburi ucubagabura ivyo kura we nkaho nimba woba uri pasiteri sinzi wo nayo ngo nimba ari umudiyakoni nimwe mujya ishikanwa ry'abakristo mwombwira ko mufungura gute mukagaburira imiryango mutonda kwisenye kuva rende gushika dimanche muze murareka twe nkubona nivire ku kazi mugabo naho bona menga ndumurara ejo Imana izocana usanye ndarose nanje ko uko mfungura mugace nivira ku muronsanye mwantegera akanogena ndagataye hariya mwibarabara namwe bakagonga kujya mwashatse ko bangonga bakagonga imoto yayo none pastor je ngira nuko nakugiye kure yego barira impamvu kuko indongozi nizimiza abandi kuko ngahaje ndafata nk'uwajimije abantu aba wowe abajimije gute kandi umukozi matwe tuganya by'amajyambere ni wenye nubarongoye wagiye kubahinduza kubahagarika mu ibarabara zibira abandi ngira rero impamvu ushobora kumwegera abantu kamwegera kuko nka mwambuje n'urugendo rwanje aho wogera ndakumenya nabi mwihanga muri Kristo Yesu no kwihangana nshuti yanjye reka ino ndongozi yano nyene yabajimije izo nizo ngabura mu Kristo yemera ariko gukora indongozi yabajimije niyo nshaka imbwiro ku nizo ziratuzibira ko barabara none reka barabara riragabuye twe mu ijambo rimwe twibereye mu ijambo ry'Imana kandi urabona imoto twegereje ino pembe nibarabara nyakugira Imana none by'ukuri we two dupfike ikintu dupfa nimba uri kurigisha ijambo ry'Imana ntavyo menyere mugabo sinzi ko ijambo ry'Imana barifatira mu ibarabara ngo nto bagigishirije yego turabatwara ku isengero amasengero yakorewe yubakiwe iki nshuti wanje Kristo Yesu burya arondera mwebwe urakwiye kwihana ugahinduka ukakira Yesu nk'amwe mukiza mu bwawe hama kabari kurongo yewe ni wabuze yuko nzo kwihana ari uko wanyigishirije mu ibarabara yego aho gakiza kaura kagumye agakiza simpaka ngo kigishwe mu ishengero gusa ahariho hose haba mu ibarabara haba mu ishamba haba mu biti haba mabuye agakiza gabwiwe wowe rero sigura yuko amasengero twoyabomora amasengero ni byiza kwabaho ariko kandi ijambo ry'Imana ryo gwa mu ishengero gusa yigishizwa no mu ibarabara ahariho hose nimba ushaka gutanga agakiza mubuga azotuma abantu babagongga niko gakiza zo buri murashaka kwigisha agakiza twe twibereye no pembe nibarabara none ibarabara ntuziko ligabura bamureka kwigenza harahaca amamodoka harabaca amaguru abamamoto none uje guhagarika imoto hano abamaguru duca mwebwe rero ikintu mbona cyonyene nukunteshereza umwanya reka nkoresha akayira gato mwasigaje nigire gusa izoguma n'iryo jambo ry'Imana ryo kuzimiza abantu sinkaka mwagaritse ngaha nogaruka ndagasanga mwabo byo gusengera nehe nivyo nyene nta bindi byo gusengera uwo n'umutwaro dukwiye kwibuka ko tugasengera abantu nk'abo baba hariho n'ahantu nasomye ngo Yesu ngo hamagara abantu baremerewe atabaremerewe n'abarushe ati nimuze kuri jewe ndabaruhura aho narahasomye uwo munsi naraye ryohewe kandi sanga n'iby'uwo Yesu aremurura abaremerewe aremurura abarushe abananiwe n'imitwaro cyane ego nukuri ujya hamwe aka gasakoshi ubona tugendana naco nico kinzigama kikanyubaka kigatuma mbaho mu munezero rero ndaryohewe cyane kuba nakubonye mu bintu byinshi intambara nyinshi mugabo ukaba nawe ufasha gukira ukoresheje iki kimenyetso iki kirimo amajambo yubaka kandi kirakiza kandi kizotuma ukiza abantu gushika ku iherezo rero je nanje nariko ndabandanya ngenda nukuri murakoze mubandanye mw'uyu murimo mukore kuguma mufasha abantu mukiza abantu mubakura mu ngorane yego
byose bizogenda neza. murakoze n'ukuri. Ego. Imana ikomeze kubahezagira. Namwebwe ibaheza. Imana ikomeze kubongera imigisha. N'ukuri mwaragize neza. Mwankuye habi. Ego. Yego. Tuzosubira. Yego. Mukomeze gufasha abandi nk'uko. Ego. Ego twavuye mu manga. Nshuti yanje nakagaruka rero dusubira. Mwami Yesu akuja imbere. Mwarabonye muri Kristo Yesu ko biryoshe. Mwarabonye ko mwaje kuri Kristo Yesu murushe, muremerewe, mudafise yo mujya niyo mupfa. Mwarabonye ko mwaje kuri Kristo Yesu musa mufutanye. Mugurabona vraiment ko unye by'ukuri nawe nivyo wibona, urabona ko musigaye muyagayaga. Muri Yesu rero biremera nshuti yanje. Urabona ko musigaye musa. Rero uzujane n'umwami, hanyuma uzukurikire amajambo y'Imana twakubwiye mwarayumvise. Uziwama uyarimbura ku mutaga no mwijoro. Hanyuma uzushikana n'abandi benshi kugororoka. Ubabwira ibyo muri Kristo Yesu kuno wasanze muri Yesu bimeze. Urabona by'ukuri ko ari umunyenga muri Kristo Yesu. Mwami Yesu irakugirire neza, akuzigame, usubire guhura turi bazima dushima Kristo Yesu yatubambiwe. Okay. Nukuri uzugerageze wihangane ntuzosubire inyuma. Uzugumane na Yesu. Nibyo tukwipfuriza. Ko narakugiriye neza. Nukuri ndabonekewe. Yego. Mahoro neza. Mahoro neza. Mahoro neza. Mwaramutse cyane. Mwaramutse neza. Amahoro. Namahoro. Basha narinje ndabarondera. Namahoro. Ndabasanze hagufi. Yego. Yego namahoro bukebuke. Yego aho ni vyiza. Namahoro bukebuke nukuri. Yego. Ahandi n'ikibazo. Yego. Kandi ico kibazo mbona yuko umuti yari mwebwe ari mwe mutegerezwa kumpinyisha yacu. Yego. Je naragwaje umwana. Yego. Uwo mwana aragwara. Mbere ndamujana kwa muganga imisi mike mbona agumya asinzikana. Yego. Hanyuma musaza wanje ngiye kumwiganira ingene uwo mwana agwaye. Yego. Acambara ati kwa muganga ntibikwiye. Yego. Nubireke ibyo kwa muganga urondera ahantu kuri gitabo. Yego. Uzogende uwo mwana ukimugaranzureke ico gitabo. Yego. Ukimushire mu mugongo hose ukimuryamikeko. Yego. Umwana azobakize. Yego. Jewe rero sinagisabye abagifise. Oya. Nagiye kukazana wanje muhira. Yego. Nsanga no kubaho sihari. Sinakimusabye. Naracihaye muri saro iwe mu muryango ndagitora ndakijana. Ndakijanye rero n'uwo munsi mukazana wanje ngira ngo makirondera. Ico bikoze rero gushika no munsi. Uwo mwana ntiyakize. Oya. Umva nasubiriye kwa muganga. Yego. Ntiyakize. Yego. Rero jewe rero umuti nashaka mu Yego. Muntu abare mukinjanire iki gitabo n'ukuri kw'Imana mukinjanire mu izina rya Yesu mukimere mukazana iki gitabo mumubarire ibyanshiki ko nahuye n'ikigeragezo nkagenda sindamusange nkamwakirira igitabo ciwe ntakimusaba byaramara amagingene nukimusubiza mukimumpera iki gitabo kandi muzamugize neza n'ukuri ndabakomeza kuzoba mumfashije kuko narihenze nasanze uburuhira uwo mwana ari kwa muganga. Murakoze cyane mama, murakoze cyane gose ko mwitahuye mugasaba imbabazi ko ijambo ry'Imana dusaba gusaba imbabazi. Nukuri ko mwitahuye Umwami Yesu abahezagira abagirire neza. Mugabo hari akajambo kamwe nagenda gutekerereye mama. Mwarihenze kuko kino gitabo sico gikiza, urya hakiza ijambo ry'Imana, ijambo riri muri iki gitabo. Niryo rikiza. Rero mama, nukuri murakoze cyane kose ko mwitahuye mugasaba imbabazi. Umwami Yesu abahezagira. Ndakomya amashi nanje rero. Kibereka yuko shimye ibyo mumbari. Kuva no munsi kuva igisa. Jewe ndemeye kwakira gakiza. Amen amen. Numva. Mushikamaka ubuzima bwanjye bwose. Amen amen. Yego murakoze. Yego murakoze cyane. Natwe tuzomusaba imbabazi nta kibazo. Muhezagirwa. Yego. Sawa sawa. Ibihe byiza nshuti yanje munsi twaganiriye. Komera mu mwami. Yego.